personnel medical cyangwa abagize umugwi w'ubuganga bwa equipe serukiragihugu ya Brazil barindire gukora ibipimo ngira ngo bamenye niba uyu musore asubira Barcelona cyangwa bari bugumane nawe. Hako ndiko ndibaza ku munsi w'ejo batubwiye ko ari bukore ibipimo no munsi. Aho kugeza muri kano kanya nta bipimo biza bikonfirma état de santé yo. Kugeza muri kano kanya nta na kimwe. Ariko ngo amakuru avari mu giserukiragihugu ya Brazil bavuga ko n'urukino ngo rwa Clovis ashobora kurukina. Ya bashobora gukora ibipimo bakaraba yuko ashobora gukora agukina ku rukino rwa Brazil bahura na Croatia. Ariko ngo hari gwete gwavuye Catalogne rusaba Brazil yuko yo muri bere. Barcelona ngishobora kuba of course Barcelona yagomba kugira makenga. Ikabaza. Kuko ububare yagize mu rukino nibwo mubabare yari yagize kwa Barcelona busa n'imvune yari yagize mu majiji ameza biragira hanze y'ikibuga. Ibaze rero munsi muri phase decisive kuri Barcelona uciye wisanga wongeye kubura Raphinha amezi abiri. Atletico de Madrid kibanze gusezera muri championnat nako Champions League. La Liga uri muri course au titre nubwo kiri imbere ya Real Madrid amatagira kurana. Marcus Rashford dushaka kumusubira. Bon kandi no munsi tugiye kuraba nuko gusa tugeze muri phase decisive. Iyo tugeze muri phase decisive cyane ubukene vya vyuma vyawe byose. Ubukene wa mukinyi umubwo uti ndamutumye mu kibuga Rashford gutanga umubiri n'umutima. Rashford ni mwiza kandi mu ntango za sezo yarasubiriye Raphinha neza. Kandi nta na hato bikora rega no munsi phase tugezemo iratuma mbona ko ubuze Raphinha nubwo ugira Rashford yene twari dufise muri phase ale mu nkino zigiye zitandukanye. Bigoye. Ari ikintu gikomeye wowe ubuze kuko abantu babonye Raphinha kuri match ya Villarreal, abantu babonye Raphinha kuri match ya Newcastle, abantu babonye Raphinha kuri match ya Sevilla. Ya FC Sevilla abantu bariko barabona Raphinha. Kuri match ya Rayo Vallecano batsinze igisindo kimwe. Ico bivuze ko motunga muri equipe nivyo bivuga ko yagize akabazo kuri ya reprise d'offre yateye mu minota ya mbere. Igice ca mbere giheza za kugaragaza ko yagize ububabare mu itako ryo ry'iburyo. Mumenyereza avuga ati nta risk tugomba gufata rero erega kesa so kwande gwa Brazil no kwande gwa Espagne gwa Barcelona bose bari kudire kura Raphinha kora ko Brazil no munsi prince itunga Raphinha atameze neza ijana kwijana kandi karra tubwira ngo ngine yabakinyi beza ijana kwijana bishwa kumutera makenga y'ujya zo mutwara mu gikombe cy'isameze nubwo hari n'amakuru deja yari yasosa avuga ko Karanse tashobora kuzoma Brassard akaba ari bazoba yambaye mu gikombe cy'isi ariko nabonye bigoye kumuha Brassard ahantu hari abantu babakazimiro kumbure ba Marquinhos bazoba bari abereye ibintu vyakozwe na Tite 2014 byo Brassard Neymar yambaye Brassard no munsi mu rukino rukurikira ugasanga yambaye Miranda mu rundi rukurikira ugasanga yambaye Thiago Silva ukumvira ninde réellement ninde kizigenzo equipe nationale ariko biriya ngira ngo birava sometime ngira ngo na organisation menyereza bayerekeye abakinyi ya umumenyereza wari umuntu yokurekera organisation ku buryo tuba Thiago Silva Landry umumenyereza arashobora ariko nabonye ahantu bibaranda ugasanga uno munsi bakinyi baravuze bati Brassard ntiyambare nabi birabaho umumenyereza akavuga ati jewe sininjira sindabinjiriye mwebwe abakinyi decide ninde agomba kwambara Brassard Neymar niwe wibuka ko inyuma ya Jeux Olympiques yayirekuye bizo sindatwaye Jeux Olympiques abandi baba legende bakomeye bambanjije batatwaye iyi Brassard rero yereza abandi zo turi kumugenzokira umupira ariko Brassard wata rero ariko nagaruka kuri kote ya Brazil nerekana ko nabo ubwabo bagomba kuba muri bamwe mu barajishinga n'amagara ya Raphinha kanatsinda nabo bamukinge nyuma yo kugaragaza ikibazo gice ca mbere giheze ntiyagarutse ariko bagenda kora kwa Barcelona nabo barinze bandika buno butumwa nuko bwa mbere batahura ico Raphinha ari benshi twagiye turabigaruka ko muribuka n'imbere yuko Raphinha afata irino ritme yari yamaze gufata muribuka ko vyavuzwe ko umugabo witwa Detan Swick ari umwe mu barajwe ishinga no kuba yosubirana urwego rwiza guhitwa Raphinha nyuma y'iyo press conference yanshenye match zitatu nziza arinda tuma ko mu giseruka by'uko ariko namo tugaca duhindukiza amaso inyuma tugaca turaba mbega nitwisanga muri quart de finale ya Ligue des Champions tukisanga mu nkino zisigaye muri La Liga tugomba kuguma duhanza amaso Lamine Yamal we yamaze kugaragara ko ino season n'imiburi buri muri karagira stability mu bijyanye no kutavunika cyane nk'abandi kandi ibiharuro vyo biriko biravuga cyane kandi ibiharuro vyo biriko biravuga mugabo twarabonye ko iyo equipe igeze muri phase nk'iyo kurondera ibikombe equipe niba ari y'umuntu umwe uravyibuka ko ibi vyarakostinze Barcelona kuri match za Inter de Milan mwakwezi buri iyo uri Lamine Yamal twari dufise kuri match za Inter de Milan mwakwezi aza ko ari nawe Raphinha d'office akaba niwe Robert Lewandowski d'office akaruru canka akaba niwe Pedri Gonzalez d'office bakaba ari nka batatu akaba ari we Joan Garcia d'office mu igoro kuko kiriya gihe cyarimo umugabo askwizina ryande igihe ya wose sese gatanu iriya match baratanye k'ingorane wibuka kandi hari ama absence y'umugabo yitwa Kunde na Barde
umwe acasubirirwa n'umugabo azwiza rya Gerard Martin yatanze izo assist ziwe muri iriya match ariko Eric Garcia still warabona ko ivyo yatanze ataho biriko biranganira n'ivyo Bardi yatanga muri kiriya gihe waraba Eric Garcia muri kiriya gihe ivyo yariko aratanga naho vyaza binganira nivyakunde Liberté yahereza umwana yitwara mini ya Mari yo gukina wagira ngo uteretsemo Ronald Aruja Meritiri ya Brassare ugasanga arakweretse ngo ariyo matirite naragi agasubira mu mitima y'abakunzi ba Barcelona akababwira ngo iyo bija hose je nshobora kuba nifite ibibazo vyanje personnel ugasanga biraguranye rero ubuze Raphinha ubuze umurider bwa mbere kuri terrain hanze ya terrain donc no muri vestiaire ariko kandi ubuze umukinyi akontribua ku mpande zose ibijanye no gutsinda ibitsindo ibijanye no gutanga assist ibijanye no organize urukino kuko ni umwe mu bakinyi buriya muri style Africa yatweretse ko ashobora gutanga iyo liberté umukinishi bubamfu akine ubureya mari ufise Rashford wumve ko yozi iburyo akine wumve ko ubuza abadisi bawe bose akine wumve ko ubuza umukinyi agomba kugaruka gufasha abadefenseur kugira abagabaniriza umutwaro ivyo nawe n'ubundi agira gute akabikora ko abatari bake baribuka leadership yiwe nubwo vyagiye biravugwa ko gutandukanye n'abagiye batandukanye kiriya gihe aterura agasakoshi kabaganga ba equipe bariko bavura kirere mapira ari muri ya classico ya 5-2 muri Super Coupe d'Espagne aravuga ati nimutware hanze biriya yarazika amategeko ayimwemerera si yabikora amategeko atayimwemerera ari karto harabagiye barabreminga n'ibindi bigiye bitandukanye uziko n'abakinnyi ba Real Madrid baragiye barabwira uwitwa umuhagarikiza ati ibintu Raphinha akoze ni igomba guhabwa ikarata agomba guhanwa ariko urabona ko atacu byatwaye mugabe biriya vyerekana leadership biri ku rwego rwo hejuru ari ikintu kimwe uno munsi je nabonye surtout witwa kapiteni aba bana bavuye kwa Barcelona je bujya kuva Barcelona iravye igihe guhera kuri kapitana yambara umugabo witwa Carles Puyol kugera no munsi tukuyemwe icitwa ibikorwa utanga mu kibuga ariko tukaza ku kintu citwa leadership kapitana yambaye Puyol yongeye kwambara Raphinha Puyol yari yambara Xavi yari umweranda mu kibuga nta kosa Xavi yambara Iniesta yambara Messi yambara Busquets kugera umunsi yambara rero na Darojo mba ndaba nkavuga ngo hahandi rero hasabwa sens de responsabilité mu mukinyi ni giki Messi azoja kubwira umuhagarikizi mu bijanye n'ivyo equipe igomba gukora ni Messi yizeye impano yiwavuga toke ikosa rirabaye reka turikosoze ibikorwa nimba tuvugirije ikosa ritari iryo nimba urenganije umukinyi w'iwacu nta kibazo binteye reka dukore dukina umupira waraba Iniesta nuko nyene waraba Xavi Hernandez nuko nyene wagera kuri Busquets hoho nibindi bintu Busquets yari uwo mukinyi agifisa amagara nyene novuga ngo akiri umusore yari Busquets azibaro ashobora kuyikina ashobora gukasa ritme ya adversaire mu kumutera ikirato mugabo atajambo riko riramuva mu kanwa uno muzi rero vye kapitana yambaye umugabo utazumva mu mishwano kana utazakwigira bana mu mishwano mugabo John akunze umugabo kuva mbana umupira kapitene mwiza jewe ni Ramos equipe yose notunga no muhere naho hogaruka abakinyi bameze gute no muhereza kapitani nariko ndaraba rero kuvuga ati mu mwanya wo kwambara igitambara ucambaye ushobora kwasira responsabilité kugwanira neza y'umugwi kumva ko kwitanga ingufu zose ufise ego birakunda ni biri muri Raphinha Barcelona iramutse imubura ikamubura amezi abiri nivyo umusaruro wiwe nturasubira ku rwego nk'uwa wahoze ko mu makoze bivanye n'imvura zagiye arahura nazo mugabe yari mu kibuga mwibuka ngo twongera kubona Lamine Yamal mwiza gusumba Lamine Yamal twari dufise adafise Raphinha twongera kubona Barcelona yisanga muri ligne d'attaque bariko baravibra swat yotse n'ivyo bitsindo swat yo kwa assist burya je ndemeza yuko kuri Newcastle ari absence ya Raphinha nta bitsindo ndwi vyari kuboneka mu kibuga nariko ndaraba uno munsi ugiye kuraba ikinyamakuru citwa J Globo c'abanya-Brazil kivuga ngo buriya Raphinha yari yanabanje kuvugwa donc hariho traitement yakorewe avanye urukino kubera yuko n'ubundi ngo kuvashika muri equipe barabonye ko umubiri wiwe ugaragara nk'umuntu agize gute arushe inyuma buriya y'igice ca mbere baje kuba bevara bavuga ngo il ne faut pas prendre risque yariyo yose reka tumurohorire kubera ko n'umusore bari basanzwe bafise ngo iyo message y'ibipimo vyagaragaje ko n'ubundi umubiri wiwe ushobora kugize gute ushobora kuburusha biravuga ko ari simple fatigue musculaire donc nubwo urwenyene busanzwe abatari bake bari bagize ubwo babibaza ko ashobora kuba yagize iriya iskio jambier yamufashe mu mvune ruka yamumajije amezi abiri hanze y'ikibuga ariko abaganga cyangwa se amakuru avariya muri Brazil avuga ko abaganga ba staff nako abaganga ba equipe seruka y'igihugu ya Brazil bavuga ko peut-être ari uburwe busanzwe kandi bariko barabikurikirana bariko barevariwa
ko ashobora gukina urukino rwa Croatia canke n'ubundi bakavuga ngo reka tukuribere wisubire reka Qatar tukuribera ariko ubwo ico baciza options cyo kudafata risk ku ngo muri bariko Petete barensista ko ata risk bazofata igihe cyose bazobabona ko atameze neza nimba Raphinha atamvuna afise ariko mugana kuzana Barcelona nayo yafashe icemezo nubwo cyo kuba abaganga inabandikira ngo nayo ibereke Ibabaza. iri na presse kuko abaganga je ndabona ico baciza ni ukudafata risk. staff medical ya Brazil hamwe bogomba bagakorera ibipimo Raphinha bagasanga amagara yiwe aremera gukina urukino rwa Croatia ku neza yuko Brazil imwipfuza nk'umukadre mu bakinnyi bazoba batwaye mu gikombe c'isi no ku neza yuko Raphinha ashobora kugaruka kwa Barcelona akagira ico afashije equipe bo muri Bera akagaruka koko uno munsi turi mu kwezi kwa gatatu gushira kwa kane Raphinha nk'uno mwaka agize imvune zigera nko kuri 2 canke 3 hafi ibaze ko no munsi ubonye ko amagara yiwe yifashe neza mugabo yagaragaje uburuhe bigaca birangira mwongeye kumukoresha ku rukino rwa Croatia Petete gaca dendo za mvune zigasura kuvyuka ego Barcelona iramubura ariko namwe muraja mu gikombe c'isi Raphinha ataragaruka niyo yogaruka ataragaruka n'urwego rwiwe korea kuntu bavuga ko iwe riserutse riba ritacisha isuka nibaza ko Petete ku kuntu bamaze babiromarse meme avant match bakamukorera agatraitement ariko kandi inyuma y'igice ca mbere bakaromarka kiriya petit ça ne va pas n'ubu nibaza ko atariske bazofata kuko niyaronka amahirwe nk'ubu yuko equipe nationale yo muri Bera kubera ko zino ni match zimwe giseruka bihugu nivyo Carlo Ancelotti aracari karondera iyo cohesion hagati y'abakinyi biwe n'iki mugabo urugero rwa Raphinha no musararuzi kandi igice kimwe Raphinha yakinye canke inkino Raphinha amaze gukina musi y'uburongozi bw'umugabo azwi ku izina rya Carlo Ancelotti arabuzi probablement azobaho n'urukino rumwe canke zibiri imbere yuko igikombe c'isi gitangura ariko uravye uno munsi kiza imbere ni faza agezemo ariko na equipe FC Barcelona nubwo no mu giseruka bw'ubukonta mugabo nka hamwe yoronka amahirwe yo kugaruka i Barcelona akirongera n'iminsi 5 yo kuruhuka kubera ko buri ikintu ca mbere kibaruhisha aba bakinyi bava muri Amerika Latine niyo bagiye gukina mu giseruka bihugu urugendo rubaruhisha ko bari mu bantu bafata ingendo ndende bamara umwanya muremure mu ndege uribuka ko rero bagiye barasiba inkina katari gake bivanye nuko ashitse hasigaye umunsi umwe match agashika tebe agashika nko kuwa gatatu ku mugoroba canke kuwa kane mu gatondo bafise match kuwa gatandatu canke kuwa samedi gatanu ugasanga aza gukora entraînement imwe ava match kenshi uribuka ko vyagiye biraba ngombwa ko equipe zabo zibahomba kugira ngo zibakingire kavuga ngo ndakinisha Raphinha FC entraînement hari n'igihe yagaruka coach akavuga ati wowe banza uruhuko no musi no kora entraînement kuri match agaye bakumukovoka kandi ataruka ataramushaka nguko rero kuri Ruiz Diaz Beloli Raphinha sora Barcelona kongera gakina na equipe serukira gihugu ya Brazil Samba Boy